Uyu mugabo yakiniye amakipe akomeye, yakiniye ikipe nka FC Barcelona, ayikinira imyaka 5 batwarana UEFA Champions League ebyiri, yakiniye ikipe ya Inter de Milan batwarana Champions League. Ubu ngubu ari kuyobora ishyanga ry'umupira w'amaguru ari mu gihugu cya Cameroon, Fecafoot. Uwo nta wundi yitwa Samuel Eto'o Fils, wavutse tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 1981 kugeza amagingo aya ngaya afite imyaka 43. Yavukiye Douala mu gihugu cya Cameroon, afite metero 1 na santimetero 80. Ubu ngubu akaba ari umuyobozi w'ishyanga ry'umupira w'amaguru ari mu gihugu cya Cameroon. Uyu mugabo yakiniye amakipe atandukanye y'abana kuva mu mwaka wa 1992 kugeza mu mwaka wa 1996. Yakiniraga ikipe ya Kaji Sport Academy, akina ikipe ya Real Madrid y'abatoya kuva mu mwaka wa 1996 kugeza mu mwaka wa 1997. Aza gukina amakipe nka Real Madrid y'abakuru kuva mu mwaka wa 1997 kugeza mu mwaka wa 2000. Yabakiniye imikino 3, nta gitego na kimwe yabatsindiye kuva mu mwaka wa 1997 kugeza mu mwaka wa 1998. Yakiniye ikipe ya Leganese nk'intizanyo, abakiniye imikino 28, abatsindira ibitego 3. Yaje kwivamo yerekeza mu ikipe ya Espanyol, aho yagiyemo nk'intizanyo. Nta mukino n'umwe yabakiniye, nta n'igitego yabatsindiye. Mu mwaka wa 2000 yaje kwerekeza mu ikipe ya Mallorca, ajyayo nanone nk'intizanyo. Yabakiniye imikino 13, abatsindira ibitego 6. Aza gukinira kandi nk'umukinnyi wayo noneho wari amaze kugurwa kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2004, akina ikipe ya Mallorca. Yabakiniye imikino 120, abatsindira ibitego 48. Yaje kuva mu ikipe yerekeza mu ikipe ya FC Barcelona kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2009. Yaje kubatsindira ibitego 144. Yabakiniye imikino 144, yabakiniye imikino 144, abatsindira ibitego 108. Yavuye mu ikipe ya FC Barcelona yerekeza mu ikipe ya Inter de Milan kuva mu mwaka wa 2009 kugeza 2011. Yabakiniye imikino ya 67, abatsindira ibitego 33. Yaje kuyivamo 2011 kugeza 2013, aza kwerekeza mu ikipe bita Anzi Makachkala. Yabakiniye imikino 53, abatsindira ibitego 25. Yaje kuyivamo yerekeza mu ikipe ya Chelsea, aho yabakiniye imikino 21, abatsindira ibitego 9. Hari mu mwaka wa 2013 kugeza 2014. Aza kwivamo yerekeza mu ikipe ya Everton kuva 2014 kugera 2015, aho yabakiniye imikino 14, abatsindira ibitego 3. Aza kwerekeza mu ikipe ya Sampdoria de Gene hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani 2015, aho yabakiniye imikino 18, abatsindira ibitego 2. Yaje kuyivamo yerekeza mu ikipe ya Antalya Sport 2015-2018, aho yabakiniye imikino 76, abatsindira ibitego 44. Aza kwivamo yerekeza mu ikipe ya Konya Sport mu mwaka wa 2018, aho yakiniye imikino 13, abatsindira ibitego 6. Yaje kuva muri ekipe yerekeza mu ikipe ya Qatar Sport Club mu mwaka wa 2018-2019. Yabakiniye imikino 17, abatsindira ibitego 6. Kuri ubu ngubu amaze gukina imikino 587 mu makareba atandukanye, yatsindiye ibitego 293. Uyu mugabo Samuel Eto'o Fils yakiniye ikipe y'abatoya ya Cameroon y'imyaka 23, aho yabakiniye imikino 6, abatsindira igitego 1. Yakiniye ikipe y'igihugu nkuru ya Cameroon kuva mu mwaka wa 1997 kugeza mu mwaka wa 2014. Abakinira imikino 118, abatsindira ibitego 56. Samuel Eto'o Fils kuri ubu ngubu yamaze kuba afatirwa ibihano na FIFA nyuma y'uko agaragaje imyitwarire itari myiza mu mikino y'igikombe cy'isi cy'abagore. Impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yafatiye ibihano perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Cameroon Fecafoot, Samuel Eto'o Fils. Uyu munyabigwi w'umupira w'amaguru uyobora Fecafoot kuva mu mwaka wa 2021 yafatiye ibihano byo kuba atemerewe kujya kuri stade kureba imikino y'igihugu ya Cameroon, haba mu bagabo ndetse no mu bagore, mu byiciro byose mu gihe kingana n'amezi 6. FIFA yasobanuye impamvu yafatiye ibihano ari ukubera ibirego biri mu bijyanye n'umukino wa 1/8 cy'igikombe cy'isi cy'abagore biri
bari munsi y'imyaka 20 wahuje ikipe y'igihugu ya Cameroon ndetse n'ikipe y'igihugu ya Brazil mu kwezi kwa Nzeri. Nta bisobanuro birambuye ku miterere y'ibyaha byatanzwe, ariko itangazo ryatanzwe na komite ishinzwe imyitwarire muri FIFA bivuga ko Samuel Eto'o Fils yahamwe n'icyaha cyo kurenga ku myitwarire no kurenga ku mahame ya FIFA. Ibi bihano bije nyuma y'ibyo uyu munyabigwi yafatiwe n'impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF bitewe n'ibyaha yari yahamijwe birimo kugena ibiva mu mukino ndetse no kurenga ku mahame y'imyitwarire no kutaba inyangamugayo. Icyo gihe CAF yari yamuciye amafaranga angana $200,000 by'amadolari y'Amerika. Samuel Eto'o Fils, umugabo w'umunyabigwi nk'uko nabibabwiye wabize mu makipe atandukanye, yaciye mu ekipe nka FC Barcelona igihe kingana n'imyaka 5, aho batwaranye igikombe cya UEFA Champions League 2, cyangwa ikipe ya Inter de Milan batwarana igikombe cya UEFA Champions League nanone. Kuri ubu rero Samuel Eto'o Fils, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon FECAFOOT, umugabo utemera gutsindwa, umugabo wakora buri kimwe kugira ngo ikipe y'igihugu ibashe kugera ku ntsinzi. Kuri ubu rero amaze guhanwa ku nshuro zigera kuri 2, ahamwe n'impuzamashyirahamwe rya FIFA ndetse na CAF